Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri iri joro ry'igenekerezo ya kane nzero umwaka w'ibihumbi 2023. Ni amakuru tuza kugaruka ku gisata kirabana n'umutekano kandi none tuza kugaruka kubejeje gutangazwa na Reverend Ndikuriye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD kubirabana n'imigenderanire y'igihugu cyo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Yaragize ikiganiro n'abamenyesha makuru ariko nanone hari ivyo yasubiriye gusubiramwo, turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Ni mu gihe hari babiri bivugwa ko bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bo bahagaritswe nkuko ijambo ry'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yavyivugiye ubwo hari mu gutangura umwaka mushasha wa 2024, bamwe banavuga ko ijambo ryo ryatanguye gukora. Aba babiri bakaba bafatiwe mu makomine ya Musigati ndetse na Bubanza mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu, bakaba bahagaritswe n'igipolisi. Aba kandi bakaba bagirizwa n'ubutegetsi kuba bari mu muhari w'abagwanyi ba Reditabara ngufashwa na Kigali kubw'ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Amazina yabo tukaza kuyabageza ko aho bahise ikibanza bahise bajanwamwe navyo tukaza kubibabwira. Ni mu gihe kandi ngo babanasatswe igipolisi ndetse n'iperereza bakaba batari bagaragaza n'icatumye abo bantu bahagarikwa. Gusa bamwe baravuga ko bimwe mu vyatowe kuri abo bagabo vyoba bifitaniye isano n'amajambo yavuzwe n'abategetsi batandukanye. Muri ano makuru kandi tukaza kugaruka ku vyatangajwe na Reverend Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho yavuze ko hari ibintu vyahindutse ku munota wa nyuma vyashoboraga kuba ariko bikarangira impande zibiri yo uruhande rw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda bitumvikanye. Vyonda subscribe canke sabone ni butari wafyenda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Muhuza TV kaze mwidonido yano makuru. Mu ntara ya Bubanza babiri bavuye mu Rwanda bahagaritswe. Bamwe bati ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryatanguye gukora. Ababiri nkuko narimeje kubabwira akaba baturuka mu makomine ya Musigati ndetse na Bubanza mu burengero bw'igihugu. Amazina yabo ni Remy Minani ndetse na Jeremy Nijimbere, bakaba barahagarikiwe muri ariya makomine mpejeje kubabwira. Uwa mbere ngo yaramaze amezi 5 atahutse ava mu Rwanda imbere yo guhungira mu Rwanda ngo ari yapfungiwe mu Burundi. Uwo kandi bikaba binavugwa ko ari umunywanyi w'umugambwe MSD, yahagaritswe n'igipolisi kikaba caciye kimujana ubwo nyene mu gashuka komisariya y'igipolisi i Bubanza. Uwa kabiri yahagaritswe akaba ngo yaramaze imyaka 12 mu Rwanda, araheza amezi make yatashe mu Burundi n'umuhungu umwe asiga abandi bagize umuryango wiwe mu Rwanda. Kuva agarutse ngimbonera kuri abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD bagomye bacungera ingendo ziwe. Kuri uwa mbere rero bahamagaye abapolisi baciye bamuhagarika, bivugwa n'abapolisi. Jeremy Ntijimbere akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi i Musigati. Inzu z'abagabo babiri zarasatswe ariko nta na kimwe catoweho giteye amakenga kuko abanyagihugu ng'igipolisi nikiratangaza icatumye abo bantu bahagarikwa. Ngariko amasoko yegereye dosiye yemeza ko ihagarika ry'abo bantu babiri rifitanye isano n'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho yagirije ku munsi wa gatanu heza u Rwanda gufasha Reditabara mu guhitwaje ibigwanisho ucumbitse muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika y'Intwaro rusange ya Kongo. Wagirizwa ko ari wo wakoze igitero cyo mu Gatumba hafi y'urubibe rw'u Burundi na Kongo cahitanye abantu 200 ku bwa leta y'u Burundi.
Mu mwaka w'ibihumbi 2021 indongozi z'u Burundi zagirije Alexis Nduhije arongoye MSD kuba ngari we yatanguje Red Tabara umurwi ufatwa nk'uwiterabwoba nako kandi ibitero vyo mu rwi witwaje ibigwanisho vyiswe ko ari ibikorwa vy'iterabwoba n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubwiwe ngico gihe uwo mugambwe warakanye ivyo wagirizwa ukavuga ko iterabwoba ritandukanye na politike. Tubandanije kandi ku vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ubwo yivugiraga ko ngo ibintu vyose vyoba vyarahagaze ku munota wa nyuma. Ni ibi bikaba birabana n'imigenderanire n'ayandi makungu aho ngo Uburundi n'u Rwanda ibintu vyahindutse ku munota wa nyuma. Mu kiganiro c'imboneka rimwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD yahamagaje ikiganiro n'abamenyesha makuru. Ntivyamenyekanye neza icatumye Reveriyano Ndikuriyo yahamagaza ico kiganiro n'abamenyesha makuru. Icambere aremesheje kuva ashitse mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD araheze hafi imyaka 3. Uyu kandi yigeze gutwara inama nkenguzamateka n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu arakunda kuvuga ariko akabikorera mu ngendo ziwe hirya no hino mu gihugu mu bikorwa vyo guhura n'abanywanyi b'umugambwe arongoye. Yanabivuze n'ubwo akunda gushira imbere ibikorwa kurusha kuvugira mu binyamakuru. Yavuze ko azosubira kubivugisha mu mwaka uza. Ikibonekeje ngo nuko yishyuye ibibazo bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu vyaba ivy'ubutunzi canke ivya politike atana kimwe avuze ko arico cane camutumye ahamagaza ico kiganiro. Yakiremesheje mu gihe umukuru w'igihugu basangiye umugambwe adasiba kwidoga ko atagira abamufasha akazi canke abatazi ico bakora. Abamenyesha makuru babaje Reveriyano Ndikuriyo niba umugambwe barabuze abantu babishoboye barungika gukorana n'umukuru w'igihugu. Yishuye ko umukuru w'igihugu bamusavye kuja aragarukana mu mugambwe abamugora bose kugira ubasubize ku murongo. Reveriyano Ndikuriyo kandi yaremesheje ikiganiro mu gihe igihugu kirongowe n'umugambwe wiwe kirangwamwo ubukene bwinshi eka n'ivyegeranyo vy'ibigo mpuzamakungu bikaba bishira Uburundi mu myanya ibiri ya nyuma y'ibihugu bikenye cane kw'isi. Aremera ko hari agahaze mu butunzi bw'u Burundi kandi ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro butuma igitoro gikena. Ngo ni muri iyo ntumbero avuga ko mu mugambwe bariko barivyukiranya mu kunagura uburimyi bw'igiterwa c'ikawa kugira mu myaka 3 canke 4 iri imbere Burundi buzoshobore gushora gutyo bwinjiza amafaranga mvamakungu akwiye. Bamubajije kandi niba bazobandanya bavugana na FPR yo mu Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaremesheje ikiganiro mu gihe icuka casubiye kuba kibi hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe mu kiganiro aherutse kuremesha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije ico gihugu ko arico gihaye indaro umutwe w'umugwi Red Tabara uherutse kwemanga igitero co mu Gatumba caguyemwo abantu 200. Muri iki kiganiro kandi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaremesheje abamenyesha makuru bashatse kumenya nimba imigambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ndetse mu Burundi na FPR uri ku butegetsi mu Rwanda isanzwe iganira ku ngorane zihanze ibihugu vyompi cane ku kungene abaronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bahawe indaro n'u Rwanda burungikwa mu Burundi. Ndikuriyo we yishuye ko bari mu nzego z'imigambwe bahurira hanze nko muri Tanzania na Afrika y'Epfo kandi bakaganira neza ku buryo bari biteze ibintu vyagira bije ku murongo ariko bikanka ku kanyuma. Ati jewe twarabonanye n'icegera c'umukuru wa FPR Dodoma, twarabonanye n'izindi ntumwa muri BRICS muri Afrika y'Epfo. Icegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaragiye i Kigali, twebwe twari tuzi ko vyaheze, twari turindiriye ko babaduha. Yemeza ko ibintu vyari bigeze ku rwego abo bantu bagira barungikwe ariko ko ku munota wa nyuma bagiye babona bihindutse. Ati twagira ngo biraheze, twabona ko umengo hasigaye nk'indege canke imodoka gusa hanyuma tuza tubona birahagaze. Avuga ko CNDD-FDD nk'umugambwe bazobandanya bavugana kugira babaze bagenzi babo ba FPR ico biyumvira kuri ico kibazo ko ngo sinibazo ko umuntu asigaje imyaka 30 y'ubuzima ashobora kwica imigenderanire y'ibihugu bizomara imyaka 10,000.
ati mbega unyegeje abantu bamwe ushobora gusanga barenze imyaka 50 kugira wice imigenderanire y'imyaka 1000 canke imigenderanire hagati y'abantu imiliyoni 15 bo mu Rwanda na 13 z'u Burundi. Abo bantu ubu baronderamwo iki ku buryo babika kandi bashobora no gupfa umwanya uwo ari wo wose. Avuga ko abarundi n'abanyarwanda atangorane n'imwe bafitaniye ariko ko hari akantu gatoya gusa kabuza ishirwa mu ngiro ryabihejeje kumvikanwa ko ngo ariko afise icizere ko bizoteba bigatorerwa umuti. Ati ivya seneri ntimubizane muri CNDD FDD, ibi navyo bikabiri mu vyo Reverend Ndikuriyo yavuze ko. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya yoba yavuzwe mu gisata cy'umutekano ndetse no mu gisata c'imigenderanire n'andi makungu. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.